Aya makuru arabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umuyobozi w'Ibanki Nkuru y'Igihugu Nyakubahwa Dieudonné Murengera-Ntwari arabogojwe muri ayo mabanga, hakaba asubiriwe na Edouard Bigendako muri ayo mabanga. Amafaranga y'agaciro n'isima bishobora kuba bitari inyuma y'iri kurwa nk'uko bamwe n'abandi bashobora kubandanya babyiyumvira. Nayo kandi umumenyeshamakuru yahagaritswe. Kenny Claude Nduwimana, umumenyeshamakuru wa JCTV, yarahagarikiwe ku rugo iwe ku wa gatatu Gitugutu 2023, akaba apfungiwe mu kibanza kitaramenyekana. Igipolisi camuhagaritse ntikiratangaza imvo zatumye ahagarikwa. Umuryango wiwe ukaba ufise amakenga ku mutekano wiwe. Nayo kandi ndibuze kukugeza ko n'iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Kayanza hari ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho bwisubiriza. Ubwoba bukaba bwibonekeza mu maso y'abanyagihugu. Abanyagihugu bo ku mutumba Musave ndetse na Gahahe muri komine n'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi baratabaza bavuga ko hari ubusuma bwo mu mazu. Igiteye amakenga kurusha ku bwabo ni uko abo basuma kenshi baba hari abitwaje ibigwanisho. Ayo makuru haremezwa n'abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kudoma urutoke kuwo biketse wese. Ayo n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo ntanguye ano makuru ku buryo burambuye, womenya ko Uburundi buvyutse uno munsi w'igenekerezo ry'umunani z'ukwicumi 2023 busanga Perezida Evaristo Ndayishimiye yagenye umuyobozi mushasha w'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB, akaba ari Edouard Normande Bigendako yahora arongoye BNDE kuva muri Myandagaro 2022. Ku myaka 44, Edouard Bigendako akaba afise master mu cigwa ca ekonomi politike yakuye muri Williams College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo mvukira yo mu ntara ya Ruyigi ikaba yize kuri Kaminuza y'u Burundi imbere y'uko akora muri BRB kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022. Akaba ari umuhinga mu vya macroeconomie et politique publique de développement. Ikibazo benshi bibaza ni igiki catumye uwahora arongoye BRB Dieudonné Murengera-Ntwari akurwa giturumbuka muri ayo mabanga yari amazemo umwaka umwe gusa. Nayo mbandanije ano makuru ku buryo burambuye, ntunyemerere ntangurire kuri iyi nkuru ivuga ko hari umumenyeshamakuru mu Burundi yahagaritswe. Kenny Claude Nduwimana, umumenyeshamakuru wa JCTV, yarahagarikiwe ku rugo iwe ku wa gatatu Gitugutu 2023, akaba apfungiwe mu kibanza kitaramenyekana kugeza ubu. Igipolisi camuhagaritse ntikiratangaza imvo zatumye ahagarikwa. Umuryango wiwe ukaba ufise amakenga ku mutekano wiwe. Kenny Claude Nduwimana yahagaritswe inyuma y'isakwa ry'igipolisi ryabaye uwo munsi nyene ku rugo iwe. Urwo rugo ruri mu Buterere muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abo mu muryango wiwe bakaba bafise ubwoba ku mutekano wiwe. Imvo zatumye ahagarikwa ku bw'amasoko yacu, abapolisi bashika 15 nibo bashitse ku rugo rw'uwo mumenyeshamakuru aniyamirizwa cane ku muhingamo wo kuri uwa kabiri. Nta na kimwe giteye amakenga cafatiwe iwe, ariko nticabujije ko ahagarikwa. Uko akaba ari k'ababanyi biwe bavuga. Yajanywe mu kibanza kitaramenyekana ku bw'amasoko mu gipolisi. Uwo mumenyeshamakuru yikekwa kuba akorana n'abakoresha imbuga hwaniro mu kwivanga mu gikorwa c'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Mu nama yakoreshejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu Buterere ku munsi wa kabiri w'ino ndwi turiko turasozera, abafashe amajambo bagirije Kenny Claude Nduwimana gusubirira abajejwe ubutungane no kwivanga mu bikorwa vy'abajejwe intwaro. Kuva ku munsi wa kabiri ntituzi aho apfungiwe. Uko akaba ariko abo mu muryango wiwe bavuga bagasaba ko arekurwa. Ubwa gatatu ahagarikwa. Uwo munywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD hazwi mu gukwiragiza ubutumwa bw'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abahutu benshi ku batutsi, abakabita ibinywamaraso bitegerezwa gutuzwa mu Burundi. Yari yahagaritswe muri Nzero 2021 hapfungirwa mu gasho k'igendereza mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe uwo mumenyeshamakuru yari yemeje ko yaherewe ishano mu gasho k'igendereza imbere yo kwisubirako.
Nayo mbandanije ano makuru kandi womenya ko mu ntara ya Kayanza hariko haravugwa ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho bwisubiriza. Ubwoba buribonekeza mu banyagihugu. Abanyagihugu bo ku mutumba Musave na Gahahe muri komine n'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi baratabaza bavuga ko hari ubusuma bwo mu mazu. Igiteye amakenga kurusha ku bwabo ngo nuko abo basuma kenshi baba ari abitwaje ibigwanisho. Ayo makuru haremezwa n'abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kudoma urutoke kuwo biketse wese. Ubusuma buheruka nubwo kuwa mbere Myandagaro aho abasuma biba umuceri n'ibiharage mu miryango. Ku bwa bamwe mu banyagihugu ubwo busuma bwoba buva ku bukene buhanze imiryango. Abanyagihugu barafise ubwoba bwinshi ku mutekano wabo. Baza mw'ijoro n'amahiri bagaca batwara ibintu vyankenerwa. Ubibahaye baca bagenda batagoranye. Ariko mutahure ko bigoye gutanga umwimbu muri ubu bukene. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu bo ku Musave yiyamiriza. Abarongoye imiryango basaba inzego zibijejwe gucungera umutekano gusumba. Ayo makuru aremezwa na Barinabe Ndayishimiye, umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba Gahahe. Yemeza ko ubusuma bwo mw'ijoro bwibonekeza cane cane muri ako gace, akongera ko abanyagihugu bagerageje gukurikirana abo basuma barata bimwe mu vyo bari bivye imbere yo guhunga. Asaba abanyagihugu b'i Gahahe gushira inguvu hamwe mu ntumbero yo gutuza ubwo busuma no kudoma urutoke kubo biketse bose. Muri iyi minsi kuri uwo mutumba nyene abasuma babiri barahagaritswe bagirizwa kwiba ibitoke. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Masisi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hasubiriye ugutana mu mitwe hagati ya M23 n'imirwi yitwaje ibigwanisho. Abanyagihugu bakaba basubiriye guhunga. Ku misozi myinshi ihanamiye ibisagara vya Burungu ndetse na Rushebere muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, intambara zikomeye hagati ya M23 n'imirwi yitwaje ibirwanisho yo muri ako karere irabandanya. Izo ntambara zatumye abanyagihugu benshi bata izabo berekeza mu gisagara ca Kicanga kubera umutekano muke. Ishirahamwe ryigenga Force Vive di Territoire de Masisi ribicishije ku wujejwe kumenyesha amakuru ariwe yitwa Teresfore Mitondeke yavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru riremeza ayo makuru. Yamenyesheje ko abahunze benshi bamaze gushika Ikicanga mu gihe abandi berekeza mu bice bitandukanye. Ku bw'abanyagihugu intambara zarasubiriye kwaduka hagati ya FARDC igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo na M23 muri iyi ndwi. Ayo makuru haremezwa na Teresfore Mitondeke umuvugizi w'ishirahamwe Force Vive di Territoire de Masisi. Ahamagarira abanyagihugu kutihebura. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ni iy'abanyekongo ubwabo. Nubwo yatewe n'abagizi ba nabi niko yatangaje imbere yo gusaba abanyagihugu kuguma barikanuye no kwizera inzego zijejwe umutekano no gukunda igihugu. Zo zidahengeshanya gusesa amaraso mu ntumbero yo kubohoza ubutaka bwa Kongo. Kuri iyo mishamirano M23 ku ruhande rwayo ntihengeshanya kwagiriza leta ya Kongo kuba ariyo ya mbere ihonyanga amasezerano yo guhagarika intambara. Umuvugizi wa M23 yagiriza abasirikare ba Kongo kuba baragerageje gutera ibirindiro vyabo biri Ikirorirwe na Nturo muri grupoma ya Bashari Kayembe. Twaratangaye kubona indongozi z'igisirikare muri Nord Kivu zitanga itegeko ryo kudutera. Ivyo dufata nko kubura akarangamutima uravye intumbero y'abakuru b'ibihugu ba EAC. Ku wa gatanu mu gitondo FARDC yarasubiriye gutera, ariko twaragerageje kwishura kugira ngo dukingire abanyagihugu bo muri aka karere turimwo. Uko akaba ariko Majoro Wiringoma umuvugizi wa M23 mu vya gisirikare yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ingabo za Kongo zita ivyitwazo ibitangazwa na M23. Ibitero vyatanguye kuva ku mutaga wo kuri uwu wa kane Gitugutu mu bice vya Kirorirwe muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi. Abaroberi ba M23 bamenyesheje ko hari abasirikare ba FARDC bakoze ico gitero. Ibirego vyiyamirizwa n'igisirikare kibibonamwo amayeri y'uwo murwi
urwana mu ntumbero yo kugaruka mu birindiro vyabo vya kera. Amakuru atangwa n'umwansi abicishije ku muvugizi, kandi ubutumwa bukaba buriko buranazunguruka ku mbuga hwaniro no ku bimenyeshamakuru, nta kindi atari icitwazo kugira ngo basigure impamvu bagarutse mu birindiro vya kera. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Colonel Guillaume Njike-Kayiko, umuvugizi w'umusirikare arongoye intara ya Nord Kivu, amenyesha ko igisirikare ca Kongo kizoguma cubahiriza uko camye amasezerano yo guhagarika intambara yashizweho n'abakuru b'ibihugu vya EAC mu biganiro vy'i Rwanda ndetse na Nairobi. Kubw'abasirikare ba FARDC, kuba M23 yaravuye mu minsi iheze mu birindiro vyayo kwari uguhuma amaso amakungu, gutyo rero zikibutsa ko ku mforo y'imirwi y'iterabwoba igamije gusubira gutera intambara, ingabo za Kongo ziteguriye kwivuna mu gihe ibirindiro vyazo vyoterwa. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza.